Shetani arashaka kwihangana uri kurayituka kandi hariho abayituka ngo Shetani uragowe irabumviriza uvuga amapire niyo yahera muranuma nta na kimwe byibwira mugabo utanguye gushimagiza Imana utanguye kwininahaza Shetani ntishobora kuhaguma nico gituma igisabisho cyo kwirukana Shetani gikomeye nukuninahaza Imana muca mwumva igituma irozari ari gisabisho gihambaye kuko tuvuga kuvuga ngo Haninahazwe Imana data Mana Mwana ntiduhengeze Haninahazwe Imana data Mana Mwana Mana Mutima Mwana hahera kanya Haninahazwe Imana data Mana Mwana Mana Mutima Mwana ndasubira kandi Haninahazwe Imana data Mana Mwana Mutima Mwana dawo watwese mwe izina ryawe nini nahazwe ubwami bwawe nibukwira tukama tubivuga nico gituma rozari ihambaye kubera ibyo murabyumva ni kubera icyo Tuguma tuninahaza Imana Eklezia Katorika yarabitegereye rero nico gituma dushitse mu isengo dutanguye gusaba duheje dusaba ikigongwe ikintu gica ciza ni iki kuninahaza Imana nahi amabomba bari karagwa muravyumva n'amabomba bari karagwa naho inzu ziba ziriko zirasenyuka naho nyamugima turashirijwe juti turaguhaya turakuyaga turagusenga turakurinahaza turakengurutsa inganje y'agahebuza we mukama Mana mwami w'ijuru Mana data rugira byose tukaninahaza naho ibyo bintu biba biriko barasenyagurika kuki kuko uwo twemera ni waganze bihe n'imyaka kugira ngo ibintu bihinduke hagati yacu ni byiza kwijukira urugamba rw'umukama rugigwa mu kuninahaza. Haleluya haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Mwiriwe neza mwese. Turabaha ikaze kuri uno mugoroba abashinzwe Renouveau Charismatique hano i Bujumbura Berger na Biro badusabye kubategura inyigisho ku gisabisho ca Arico. Igisabisho kizwi na bake ariko gikora ibyiza byinshi. Kugira rero mutegere iby'igisabisho ca Arico nabateguriye inyigisho nise urugamba rw'abaharanira ubwami bw'Imana. Urugamba rw'abaharanira ubwami bw'Imana. Yezu Kristu umwana w'ikinege w'Imana yaje ku isi gushinga ubwami bw'Imana. Amaza yiwe ku isi yatumye inganji ya Sekibi y'igicumuro n'iy'urupfu bisambuka. Gutyo abamwemeye bose barashikira umwidegemvyo w'abana b'Imana. Yezu ati niyaba ari mutima w'Imana jewe nirukanisha amashetani nuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Nuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Yezu Kristo mu nyigisho yiwe yaguma avuga ubwami bw'Imana kandi akavuga ko buri hafi. Mbere abafarisayo bo bagira ngo yirukana amashetani ku bubasha bwa Shetani yabwiye ati ahubwo ninana yirukana ku bashetani abigishwa banyu bayirukanisha iki? Nibo nyene bazacira urubanza ati ariko ninaba nirukana amashetani ku bwa Mutima mweranda nuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Kandi ibyo nivyo kuko Yezu amaza yiwe ku isi yazanye ubwami bw'Imana. Iyo niyo ntumbero rero Yezu Kristo yaje afise gukura umuntu mu buja bw'igicumuro bw'urupfu no gutsinda uwari yarigize
umwami w'iyi si aramuta hanze ari we Sekibi, Segicumuro, akaba na Serupfu. Gutyo agarurire twese, agarurire vyose mu bwami bw'Imana se. Igisabisho ca Yeriko rero ni igisabisho co kurwana urugamba rw'ubwami bw'Imana, kandi tukarugwana nk'abagwanira ubwami bw'Imana kandi nk'abanyarugamba b'Imana. Intumbero yacu none ni iyihe? Niyo nukugwanira ubwami bw'Imana. Muca mwumva igituma iyi nyigisho ari urugamba rw'abarwanira, mbere rw'abaharanira ubwami bw'Imana, kuko uharanira ntiyigera ahagarika, ariko urwana arashobora guhagarika akagira seserofe. Reka rero tubizirikane dufatiye ku bintu bitatu. Ubwa mbere, urugamba rw'umukama. Bwa kabiri, ingene rugwanwa. Bwa gatatu, igisabisho ca Yeriko. Duhere ku rugamba rw'umukama. Igisagara ca Yeriko cari ciyugaranye, kirizibiranya imbere y'abene Israeli. Umukama abwira Yozuwe ati, raba ntaye mu minwe yawe Yeriko, umwami waco n'abarwanyi b'intwari mu rugamba. Ngurwo urugamba rw'umukama. Ngako akaranga k'urwo rugamba. Urugamba rw'umukama rurangwa n'ibintu bitatu. Ni byiza ko muyimenya kugira ngo nk'umuntu ariko arwanira ibiharage n'amateke ntajagira ngo ni urugamba rw'Imana, canke bariko aragwanira icupa mu kabare ntibagiye ngo bari ku rugamba rw'Imana. Urugamba rw'Imana rurangwa n'ibintu bitatu. Ica mbere kiruranga ni nyene umugambi w'urugamba. Nyene umugambi w'urugamba. Ica kabiri, intumbero y'urugamba. Ica gatatu, indongozi y'urugamba. Ivyo bitatu nivyo biranga urugamba rw'umukama. Ica mbere kiruranga ni nyene uwo mugambi w'urugamba. Umukama abwira Yozuwe ati, raba ntaye mu minwe yawe Yeriko, umwami wacu n'abarwanyi b'intwari mu rugamba. Umukama niwe ataye mu minwe ya Yozuwe Yeriko, umwami wa Yeriko n'intwari z'urugamba za Yeriko. Niwe nyene ubwiwe, niwe nyene umugambi wo kurwanya Yeriko. Si bene Israeli bavyiyumviriye, ce n'est pas leur initiative. Si bene Israeli bavyiyumviriye, bavyohejwe n'umukama. Niwe yabarungitse gutangura urugamba rwo kugwanya umwami, rwo kugwanya ico gisagara, umwami waco n'abagwanyi b'intwari mu rugamba baho. Ababataye mu minwe, umukama wenyene niwe yabataye mu minwe. Bisigura ko mu kuja kuri urwo rugamba abene Israeli bagenda bazi neza ko bagiye ku butumwa bw'umukama, kuko niwe nyene umugambi kandi niwe abarungitse, kandi
barazi ko batsinda kuko yavuze ngo ndabataye mu minwe yanyu. Bagenda bazi ko umugambi w'urugamba ari uw'umukama, donko bagiye nk'abatumwa. Ubwa kabiri baza gukora bazi neza ko ariko bakora ibyo batumwe, kandi bazi ko intsinzi ari lazima canke kashi, kubera ko uwabarungitse ababwiye ko bataye mu minwe. Ngiki ca mbere kiranga urugamba rw'umukama. Si umugambi w'umuntu, si umuntu yumvira ngo ngira nje kugwana urugamba rw'umukama. Ni umukama nyene umugambi, niwe arungika ku rugamba, niwe kandi atanga intsinzi, kuko niwe ashobora guta mu minwe yabatumye ku rugamba ababagwanya. Icya kabiri kiranga urugamba rw'umukama, intumbero y'urwo rugamba. Igisagara ca Arico cari ciyugaranye kirizibiranya imbere ya bene Israeli. Umukama niwe ubwiwe yikuriye bene Israeli mu buja bwo mu Misiri. Niwe ubwiwe yabwiye Musa ko afise umugambi wo kubakurayo no kubadugana mu gihugu azobihera yabasezeraniye. Mu gitabo c'ihunguka ikigabane c'indwi ca gatatu nako kuva karongo k'indwi gushikana ku 8 dusoma ngo narabonye amagorwa y'igihugu canje kiri mu Misiri, kandi naracumvise gikoma induru imbere y'abagikoresha, nivyo ndazi ububabare bwabo. Namanutse ngo ndabakure mu vyara vy'Abanyamisiri, ndabavane muri ico gihugu, ndabadugane mu gihugu ciza kandi cagutse, mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Ukuduga mu gihugu rero umukama yabateguriye n'umugambi w'umukama. Mbere umukama niwe nyene ubwiwe ariko arabadugana. Namanutse ngo ndabakure mu vyara vy'Abanyamisiri, ndabavane muri ico gihugu, ndabadugane mu gihugu ciza kandi cagutse, gitemba mu mata n'ubuki. Uyo wese rero aje kuzibira inzira ya bene Israeli ngo ntibaduge muri ico gihugu, abariko ararwanya umugambi w'Imana, abariko ararwanya Imana yo nyene ubwayo. Nico gituma umukama aca ategeka abantu biwe gutangura urugamba rwiwe, kuko umuntu abuza abantu biwe kuduga mu gihugu yabateguriye, abariko arwanya umugambi w'Imana, abariko arwanya Imana. Imana nayo ica itegeka abantu biwe bayo gutangura urugamba kugira ngo igihugu ciwe kiduge aho yagiteguriye. Iyo niyo ntumbero y'urugamba rw'umukama, nugukura abantu mu buja ikabadugana mu gihugu yabateguriye. Hagize uzibira inzira, umugambi umukama afise nukusambura no gupfisha ubusa ibizibira nzira byose bishaka kubuza abantu b'umukama kuduga bagana aho Imana yabateguriye kandi ishaka ko bashika. Iri jambo rirahambaye ry'ukuduga. Noneho murabona ko abantu basanzwe muri kamere yabo bikundira no kuduga data. Ubu wewe woronka invitation zibiri, abantu babiri bakagurungika agakete bati nashaka kuza tugasangira ibyo kurya muri iyi weekend,
tukabugumana iyi weekend yose tugasangira. Muri abo babiri bagutumiye, umwe akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, undi akaba n'umutwa wo mu kumoso wo kwita uyuwe. Muri aho habiri hamwe no kuduga ahandi no kumanuka, woduga canke womanuka? Abantu mwikundira kuduga, umukama nawe yikundira kumanuka, ari nka Yezu yo kwigira mu kumoso. Ako gatima rero kukuduga Imana yarakabonye, ishaka kutudugana, twaremewe kuduga. Nico gituma igisabisho ca Arico kigirwa mu gihe ukwemera Imana kubangamiwe, igihe ubuyobokamana bugeramiwe, igihe ukwizigira Imana, gusenga no gukorera Imana bibangamiwe, niho dukora urugamba rw'umukama. Urugamba rw'umukama ruvugwa muri bene ico gihe. Ntashobora kugira urugamba rw'umukama ngo ko nankana n'umubanyi reka ngire Arico. Ahubwo kuri inzigo mu mutima. Urugamba rw'umukama ruvugwa igihe gusenga no gukorera umukama bibangamiwe canke biburagizwa, bikaburagizwa n'ibintu byinshi, harimwo mbere n'ibyo twokwitiranya n'ibizibiranzira, nk'uko kw'iki gisagara cizibiranije ngo Israeli burahica kikazibira hose. Urugamba, igisabisho urugamba rw'umukama gishobora kugirwa kandi igihe ibyiyumviro by'ubuhakanyi, ububeshi, ububisha, ubukozi bw'ikibi canke imigigwa y'amangetengete n'amashetani vyimonogoje mu bantu no mu gihugu, kugeza aho bishaka kwiganza mu gihugu, mu miryango no mu mibano. Ico gihe n'igihe c'urugamba rw'umukama. Biba bikenewe ko abantu b'Imana bahaguruka, bagahagurukira urugamba rw'umukama, kugira ngo we nyene abakurire mu nzira ivyo bizibiranzira bibabuza kuduga. Twaremewe kuduga, waremewe kuduga. Nta na kimwe rero Mana Data ashaka ko kitubuza kuduga aho yaduteguriye. Nta na kimwe arekura ngo kitubuze kuduga, kandi ntaca atokora kugira ngo atudugane. N'umwana we w'ikinege yaramutanze kugira ngo atudugane. Tubwirizwa rero kwama tuduga, tugana ubwami twateguriwe. Nico gituma hariho urugamba rw'abaharanira ubwami bw'Imana. Yezu muri Matayo 11:12 avuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa, kandi abaharana nibo babutsindira. Ubwami bw'Imana burarwanirwa, kandi abaharana nibo babutsindira. Matayo 11:12. Ubwami bw'Imana burarwanirwa, kandi abaharana nibo babutsindira. Ico ni ca kabiri rero kiranga urugamba rw'umukama, nuko urwo rugamba ufise intumbero
yuko atana kimwe cyo tubuza kuduga, cugukura mu nzira ibizibiranzira byose. Intumbero y'urwo rugamba niyo kuduga aho twateguriwe mu bwami bw'Imana. Murumva biratandukanye no kwiyumvira uduharage n'utujumbu, biratandukanye. C'est grand. Urugamba rw'umukama c'est grand. Ubwami bw'umuntu igisara ca Arico nikiraba utuntu tutu entere tw'umuntu. Oya, ubwami bw'Imana burabangamiwe, ukwemera kw'abantu kurabangamiwe, imigenzo myiza y'abantu irabangamiwe, ubuyobokamana burabangamiwe, ukuri n'ubutungane birabangamiwe. Ica gatatu kiranga urwo rugamba rw'umukama ni ndongozi y'urugamba. Umukama abwira Yozuwe ati raba ntaye mu minwe yawe Yeriko, umwami wacu n'abarwanyi b'intwari mu rugamba. Usoma nategere. Aha niho hari ica gatatu kiranga urugamba rw'umukama, nuko rurongowe na Yozuwe. Yozuwe yahawe n'Imana ubukuru bwose kuwigize umutware w'igisagara. Uwigize umutware w'iyisi n'abayoboke biwe, Imana yahaye Yozuwe ububasha bwose kuri bo. Muca mutegera ko uyu Yozuwe ngaha avugwa yabura Yeshua wacu ariwe Yezu Kristu, yahawe n'Imana Data ubukuru bwose mu ijuru no ku isi. Yozuwe murazi ko bisigura Yeshua, ni bisigura Yezu, abandi nabavuga Yesu. Yezu Kristu niwe Yozuwe yataye hanze ca kizibiranzira Shetani, akatwugurira amarembo y'ubwami bw'ijuru, aho yagiye wenyene kudutegurira ikibanza kugira ngo azagaruke kutujana. Abahava bagenda uyu munsi tubipfurije urugendo rwiza. Kuko birashoboka ko muri mwebwe hari hava bagenda uyu munsi, birashoboka. Ibyo byose naho mutamugenda uyu munsi uko ndabona nta minsi myinshi mushikaje. Kirango muri mwebwe wabasigaje myinshi ni imyaka nka 60. Oya ndabonye umwana hariya asigaje 70. Yezu Kristu yamanutse mu kuzimu kwa Yeriko, agakura bamwemeye mu mwijima n'umuzimagiza w'urupfu, akabadugana mu mwakaka w'umuco w'izuka ryiwe. Niwe ndongozi y'urugamba rwacu. Muribuka ko Yezu Kristu yamanutse Yeriko. Amanutse Yeriko, ikintu cya mbere yakoze kwabaye uguhumura impumyi, kugira ngo arangurire ijambo ryabuwezwe na Musaserdoti Zakariya, ngo kuko ni igikorwa cy'igongo cy'Imana yacu cyatumwe turamutswa n'umuco uvuye mu ijuru, ngo woneshereze abari mu mwijima n'igitutu cy'urupfu uberekeze mu nzira y'amahoro. Igihe yamanukiye Yeriko Yezu Kristu muri uko kuzimu kw'Yeriko, mu kuzimu Yeriko ndahita mu kuzimu kuko waba batarajayo muri mwebwe. Yeriko nico gisagara kiri mu kuzimu gusumba ibindi bisagara byose. Aha Bujumbura ntimuvuge ngo turi mu kuzimu.
naho mubona kuri Bugarama amanuka agashimika aje ngaha, ugiye Yeriko niho umanuka nyakumanuka, kuko aha turi kuri 800 metre hejuru y'ibiyaga, mugabo Yeriko iri kuri 250 metre munsi y'ibiyaga. Nukuvuga uri nko ngaha uramanuka imetero 800, ugacongera metero 250 ukabushitsi Yeriko. Nico gituma mumva ndahise mu kuzimu. Nico gituma n'uru rugamba rw'umukama rw'Yeriko rufise insiguro ikomeye. Yezu Kristo yamanutse mu kuzimu kwa Yeriko, agakura bamwemeye mu mwijima n'umuzimagiza w'urupfu, kubiboneka yari impumyi mwene Bartime mwene Time, kubiboneka yari Zake. Umwe Yezu yaje kurarira kandi akavuga ngo umwana w'umunsi urukiza gwakishije muri iyi nzu, kuko n'uyu yabaye umwana wa Ibrahimu, ngo nakara umwana w'umuntu yaje kurokora no gukiza ibyari byazimiye. Ngabo sukuzimira kujya uzimiza imfunguruzo canke amarori, ni perdu complètement perdu. Yezu arabadugana umwakaka w'izuka ryiwe. Niwe rero ndongozi y'urugamba rwacu. Yezu Kristo wabwira abigishwa biwe ati, raba nabahaye ubukuru bwo gukandagira inzoka n'utumina n'ububasha bwose bw'umwansi, nta na kimwe kizobabera nabi. Ako ico gisomo mwari mukizi? None muracemera? Hama mukagira ubwoba ngo muzorikishana. Raba nabahaye bukuru bwo gukandagira inzoka n'utumina n'ububasha bwose bw'umwansi, nta na kimwe kizobabera nabi. Luka 10:19. Uyo yaduhaye bukuru bwo gukandagira inzoka n'utumina n'ububasha bwose bw'umwansi, niwe ndongozi y'urugamba rw'umukama, niwe ndongozi yacu mu rugamba rw'umukama. Ngiyi ndongozi y'urugamba rw'umukama ni Yezu Kristo yamanutse i Yeriko, agatsinda umwami waho nyene Yeriko n'ingabo ziwe, akazamuka n'Ukuninahaza ngiyi ndongozi y'urugamba rw'umukama, urugamba umukama dutumirira kugwana. Ni Yezu Kristo yamanutse Yeriko, agata hanze umwami w'i Yeriko, agatsinda ingabo ziwe, agahabwa ubukuru bwose n'Ukuninahaza na se, ku buryo ku izina ryiwe bose bakubita ibipfukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi, n'abari mu kuzimu kw'i Yeriko. Kandi ururimi rwose rukatura ko Yezu Kristo ari umukama mu Imana se, mu Buninahazwa bw'Imana se. Alleluya. Nico gituma rero bavukanye, igisabisho c'urugamba rw'umukama twita Yeriko dushima kukigirira imbere ya Yezu Kristo, kuko ari we ndongozi y'urugamba. Aha byagiye mu Kristiya tukagira turi kumwe nawe, kuko niwe ndongozi yacu mu rugamba, kuko ari we atubwira ingene tugwana urugamba. Igihagararo ciwe hagati yacu nico kiremesha urwo rugamba rw'umukama, kandi kikadufasha no gushikira intsinzi duhagaze neza, nako duhagaze rugabo. Ngurwo urugamba rw'umukama. Ingingo ya kabiri, ingene rugwanwa. None urwo rugamba rw'umukama rugwanwa gute? Mwebwe mwese mwangabo z'urugamba muzozunguruka igisagara,
uheze ubigire gutyo iminsi 6. Abahereza nk'ukindwi bazojana inzambi indwi z'amahembe y'intama imbere y'isanduku ry'umukama. Ku munsi ugira indwi muzozunguka igisagara inshuro indwi. Hanyuma abahereza nkuka bavuza inzamba. Aho bazovugiriza inzamba ihembe ry'intama mukumva ijwi ry'inzamba, igihugu cyose kizoca kivuza indoromyi, uruhome rw'igisagara ruzoca rusiduka ubwo nyene, igihugu gice kiduga, umwe wese agenda atumbereye imbere yiwe. Umwe wese agende atumbere imbere yiwe. Nguko uko urugamba rw'umukama rurongowe na Yozuwe rugwanwa. Nuko muri urwo rugamba hari ikintu gihambaye rwose dutangarira. Ico kintu gihambaye rwose dutangarira ni isanduku ry'umukama bareruye bazungurutsa igisagara. Byose bishingiye kuri iryo sanduku ry'umukama. Igihagararo cy'umukama nico shingiro ry'urwo rugamba. Icyo gihagararo nacyo kigaragazwa n'iryo sanduku ry'umukama. Abatazi neza iryo sanduku ni sanduku y'isezerano ryerekana aho kumukama ari kumwe nabo. Muri iryo sanduku hari mwiki. D'abord ni sanduku ryari rifise 60 mètres sur 30, 60 cm sur 30 cm de large et de longueur de hauteur nako. Na harimwo bya bisate bibiri by'amabuye Imana yandika ko mabwirizwa. Hakabamo harimo n'ugwabya kandi guzuye udukate twamana Imana yabategetse kuzobika kugira inzaruka zose zizokurikirana zizoze zirabona umukati Imana yabagaburiye. Urabyumva? Nicyo gituma mubona mu isengero deje kubasangira dushira mu gwabya tukabika kugira ngo n'abuzukuru banyu bazobenye umukati Imana yabagaburiye. Harimo rero ibyo bintu bibiri. Ibisate bibiri by'amabuye gwabya guzuye idukate Imana yashatse ko babika kugira ngo n'inzaruka zizokurikirana bazomenye ko Imana yabagaburiye umukati. Heju iryo sanduku yari igiti cha kasiya, igiti gikomeye gose kitabungwa, hakaba gifundikije umupfundikizo w'inzahabu itagira imvange. Kuri uwo mupfundikizo hakaba hashushanije ko ibishushanyo bibiri bita lekerubini. Nukuvuga ibishusho bibiri dufata ibikerubini nyene ko si ibikoko kandi s'abantu. Mugabo bifise umutwe w'umuntu, bikagira umutumba w'imfizi, bikagira amaguru ane nk'ay'imfizi y'inka, bikagira amababa abiri. Murumva umutwe n'umuntu, umutumba ni imfizi, amaguru ni nk'intambwe, amababa ni nk'abamarayika. Nk'abamarayika wagira uvuge ngo ni nk'iki. Amababa ni nk'abamarayika. Mwabyumvise? Mwemwimvira ibindi bintu. Amababa ni nk'abamarayika. Sava? Ibyo rero bikerekana ko umutwe ari nk'umuntu. Bifise ubwenge. Ko umutumba ari w'imfizi birakomeye. Ko amaguru n'umutumba ari w'imfizi birakomeye. Ko amababa ari marayika biranyaruka. Ibyo rero bavuga ko ari byo umukama yicarako. Ibyo biyita uruvyagiro rw'umukama. Nije bituma yavanga wo byagiye kuba kerubini nivyo baba bavuga. Sava?
nicyo bituma nk'abantu hariho abakundwa guhendwa n'abaporoti ngo muri Bibiliya Imana yarihanije ibishusho rwose. None byose ibishusho si yategetse Musa kubigira, yongera yamuteka gushushanya inzoka ngo ayimanike ku giti. Ibyo byose si ibishusho, hari n'ibindi mbere tutabuze. Ariko ibyo rero iryo sanduku ry'umukama aho riri baba bazi ko ari Imana iri, ibyagiye ku bakerubini. Wewe byagiye ku bakerubini, ibyo bishushanyo bibiri bita le kerubin nibyo bafata ko Imana ibyagirako kandi igenderako. Iryo rero iryo sanduku niryo barerura abahereza nkuka nibo barerura, nta wundi yarikorako. Hariho wigeze kurikorako umwe yitwa Uza acagwaho nyene, kubera kirazira gukora ku isanduku ry'umukama utatagatifujwe, warabitorewe ukabitagatifurizwa. Muravyumva? Muri mwebwe uzoza arihaguza uzarakora ku itabernakulo, Musa azohagwa ntazambaze. Isanduku ry'umukama bareruye bazungurutse igisagara, igihagararo rigaragaza igihagararo cy'umukama, niryo rihambaye muri urwo rugamba. Urugamba rw'Imana rugwanwa n'abareruye isanduku ry'umukama, kandi ingene rugwanwa si nk'uko abantu babimenyereye. Abahereza nkuka bari ngaho kugira barerure isanduku ry'umukama, abandi bahereza nkuka nabo baje barivugiriza inzamba. Abitwaje ibigwanisho nabo nyene batumweko na Yozuwe, mugabo ntibaje kugwana. Yozuwe yabategetse ko bamwe bagendera imbere y'isanduku, abandi bakagendera inyuma, ngo bagatambuka bakurikiza ijwi ry'inzamba. None mwumva baje kugwana? Niba rero batambuka bakurikiza ijwi ry'inzamba, ni ukuvuga yuko bisigura ko batagabiye kurwana, ahubwo mbere n'ibigwanisho bafise bataje kubikoresha, ahubwo bari kuri defile. Mwavyumvise? Bari kuri defile, bazanwe no gutera iteka umukama no kumutambukira. C'est une garde d'honneur. Garde d'honneur. Ishengero ry'abene Israeli rikurikira isanduku ry'umukama, riguma naryo nyene ryihweza iryo sanduku ry'umukama, rigatambuka rikurikiza ijwi ry'inzamba. Muri bo haguma haza aya majambo gusa y'Izaburi ya 47, Imana iraduga bayivugiriza impundu, umukama ashogomanga inzamba zasirana. Iyo ni Zaburi ya 47 akarongo ka 6. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Imana iraduga bayivugiriza impundu, umukama ashogomanga inzamba zasirana. Nta uvuga, nta usaba, nta utakamba. Yozuwe yababwiye ngo ntimuzovuge, ntihazogire uwumva ijwi ryanyu, ntihazogire ijambo riva mu kanwa gushika umunsi nzababwira ndorome. Ni ukuvuga abo bantu bose bagendanira isanduku. Hari abari imbere batambukira isanduku, hari abafite ibigwanisho batambukira isanduku, hari abaheza nkuka bavuza inzamba bakazivuza ku rugero rwo gutambukira isanduku. Abantu bose bagatambuka batambukira iryo sanduku. Ni ukuvuga iryo sanduku niryo rihambaye muri urwo rugamba. Izo nzamba indwi zo gushemeza umukama nizo ziyaga zonyene. Abantu bose baranumye,
gatambuka ku ngero y'inzamba zivugirizwa umukama, baba abahereza nkuka, baba afise ibigwanisho, byaba iryo shengero, baba abana, abagore, abagabo, abasaza n'abakiri gwaruka, bose bahurira ku kwihweza igihagararo c'umukama abyagiye ku bakerubini, bose bahurira ku kuremesha ijwi ry'inzamba mu gutambuka ku ngero bahabwa n'iryo jwi n'inzamba. Nukuvuga bose bahera gushemeza umukama, bahurira ku kumutambukira, bazovuga rimwe gusa umunsi w'indwi bavuza indoromyi, nukuvuga batangaza intsinzi y'umukama, uruhome ruce ruseduka ubwo nyene. Nguko uko urugamba rw'umukama rugwanwa, nguko uko bene Israeli barugwanye barongowe na Yozuwe, nguko uko natwe dutumiriwe kugwana urugamba rw'umukama turongowe na Yoshua wacu ari we Yesu Kristo. Yeriko ni igisesho c'urugamba rw'ubwami bw'umukama. Nka bene Israeli turashobora natwe kugwana urwo rugamba mu kugira nkabo, mu gutamarira Imana, mu gutangarira Imana, mu gutangaza ubumana bwayo, ubuntu bwayo, ubweranda bwayo, ubukuru bwayo, ubutungane bwayo, ibikorwa byayo by'agatangaza, byose tukabitangaza atawusaba, atawutakamba, atawambariza. Inzamba zo gushimagiza umukama n'amajambo n'indirimbo byo kumuhayagiza no kumuyaga no kumuhayagiza no kumuninahaza nibyo byonyene bigirwa. Ndaza kubigaruka ko mu kuvugisha gisabisho, kandi ga birabereye ko bibuko, kuko hari imvo zitatu zituma tugwana gucyo urugamba rw'umukama. Imvo ya mbere, si urugamba rw'abantu, ni urw'umukama. Uwo mukama nawe ntananirwa, ntayoberwa, ntacererwa, kandi ntatsindwa na rimwe. Muravyemera? Nukuvuga yuko tuba tukirutangura, tugatangura gutangaza no kuririmba intsinzi yiwe, kubera yuko intsinzi ni kashi. Imvo ya kabiri, igisara ca Arico nico gusambura no gupfisha ubusa ibizibiranzira n'imigambi yose igamije kubuza abantu b'Imana kuduga, kubuza abantu b'Imana kugenda bagana ubwami bw'Imana, kubuza ubwami bw'Imana kuza. Ukuduga kwacu ni umugambi w'Imana kuva kera na rindi, niryo shaka ry'umukama. Tuba rero turitanga igihe rero dutangura ico gisabisho, tugitangura dutangaza intsinzi y'umukama, kuko tuzi yuko ukuduga nico umukama ashaka, nico yaturemeye, niwo mugambi wiwe. Ico umukama ashaka naco aragikora mwijuru, kwisi, mu kiyaga no mu kuzimu kunyenga. Alleluya. Ico umukama ashaka cyose aragikora mwijuru, kwisi, mu kiyaga no mu kuzimu kunyenga. Niko Zaburi 144 ivuga, tout ce que veut le Seigneur il le fait, au ciel, sur la terre, dans la mer, jusqu'au fond des abîmes. Nta gishobora rero kunanira gushaka kwiwe, nta kibishobora. Dutangwe gutangaza intsinzi, dutangura igisabisho dutangaza intsinzi yiwe, kuko tuzi yuko umugambi w'umukama nuyo, nuko tuduga, nuko ubwami bwiwe buza. Tuba tukitangura tugatangaza ko yatsinze. Murabyumva? Tugatangaza ko yatsinze. Nta kuraba ngo mugabo ye mwari ibintu bigoranye, ngo mugabo hariho ngo turahumiwe, ngo mbega ye mwindwi tuzoyimara, utayimaze hari ico kizi muri kuraduga.
Erega igikurusu kumara imyaka myinshi ku isi. Igikurusu kumara imyaka myinshi ku isi. Oya igikuru n'ingene umuntu habaye. Yego. Mbere hari habo hako baramba ubufuma agenda kare. Kubera uko baramba niko batera ingorane. Kabumarereza matera ingorane Imana irabaha umwanya munini wo kuramba kugira bigarure. Mugabe yaba nkagati mpoze yo barungika n'ingoga. Inzambi ndwi. Ukuzunguruka igisagara inshuro indwi. Ico gitigiri indwi. Iyo minsi indwi yibutsa ya minsi indwi y'irema aho Imana yatsinda igakura isi mu rudigidigi no mu rudubi igatazanura neza ibintu igatondesha ibintu umuco ugatsinda umwijima urudubi rugatsindwa n'urutonde rwazanywe n'Imana. Alleluia. Ngo mu ntango y'irema ngo isi yari uruvangatirane. Imana yaratsinze uruvangatirane. Murabyumva? Imana yatsinze uruvangatirane. Iratazanura neza ibintu. Iratondesha ibintu. Iyo minsi indwi ibura irya minsi Imana yamaze itondesha neza ibintu, ikura ibintu mu ruvangatirane no mu rudubi, ibishira ku rutonde no ku ntumbero gushikaho ku munsi w'indwi Imana yihweze yari yagize ngo vyari vyiza cyane. Nico gituma tuba tugitangura tukaba tuzi yuko intsinzi Imana yifise kuko nkuko yatsinze mu gihe cirema igakuraho urudubi n'uruvangatirane lo kao primitive niko nubu iyo Mana izokwama itsinda. Izo nzambi ndwi iyo nshuro indwi nico bimenyesha. Niyo minsi indwi nyene. Byongeye ni gisabisho cyo gutangaza ubukuru, ububasha, ubuninahazwa, ubweranda, inganji, intsinzi n'ibindi byose ushobora kwiyumvira ku mukama. Kandi uko tubitangaza niko vyiserura. Uko tubitangaza niko vyiserura. Muravyumva? Uko dutangaza ivyo niko vyiserura. Uko dutangaza ububasha bw'Imana niko bwiserura. Uko dutangaza ubweranda bw'Imana niko bwiserura. Uko dutangaza ubutungane bw'Imana niko bwiserura. Uko dutangaza ubukuru bw'Imana niko bwiserura. Nuko bimeze. Nuko bimeze. Turabitangaza bikiserura. Uko utangaza ukuri ni kuko kuri gutamanzura ikinyoma na se ikinyoma bagahunga. Nico gituma ico gisabisho kigira ububasha bwinshi kubera yuko ububasha bw'Imana tuyaga dutangaza buca bwiserura aho nyene. Ubuninahazwa bw'umukama tuyaga bugaca bwiserura aho nyene. Ubutungane bw'Imana, ubukuru bw'Imana bigaca byiserura aho nyene. Hariho abatazi ububasha bw'isabisho cyo kuninahaza nk'ubu munzi wanyu mwumvise hatangwe kuza umutima mubi. Mwumvise munzi wanyu hatangwe kuza umutima mubi.
mugaca mutangura kuninahaza Imana uyo mutima muwuca ugenda. Ni byiza ko mutegera yuko igihe cyose kibi kije mu bantu hariho umutima wa sekibi uri kurakizana. Sekibi ariko arakora hagatangura kuza urwanko mu bantu, segwanko ariko arakora hagatangura kuza ukwijigwa mu bantu, se mwijima ariko arakora hagatangura kuza ukwinubana, Shetani y'umwinubo iriko irakora hagatakuza ikinyoma, se kinyoma ariko arakora hagatangura kuza agasibe, ukumva ufise agasibe, ni ukuvuga ko hari umutima w'agasibe uri kurakora. Ikibi cyose kirafise mu bwami bwa Shetani, ikibi cyose kirafise umushiranganji wacu. Murabyumva neza? Ikibi cyose mu bwami bwa Shetani kirafise umushikiranganji wa, reka tukubatuka abashikiranganji tubite umushikira kibi wacu. Kirafise umushikira kibi wacu, ku buryo ushaka kumwirukana utangura kuninahaza kugira muce muvyumva neza. Murazi ko Ben Laden yasambuye etage ndende gusumba izindi zose zari ku isi, yari muri New York. Muravyibuka? Hariho abari maze kuvuka muri mwebwe gihe byaba. Nk'ubu woja harya kijya kizu cyasamburiwe ugatangura gutuka abanyamerika, ukabatuka ati abanyamerika kirakabana gisambutse, barirata n'abantu babi n'abagesera, ukavuga ibyo ushaka byose byo gutuka abanyamerika. Bokumviriza akavuga ati vuga amapire niyahera uranuma, nta na kimwe byo babwira. Mugabo utanguye gushimagiza Ben Laden uri harya uti owe Ben Laden ndakwemera, ugatangura kumushimagiza bo kureka ndakwemera uri umugabo, ugatangura kumushimagiza, ntumenya niyo bagucanye. Wopfa umutukabo hakushimagiza uyo muntu. Iyi mvugo murayitegera? Nk'ubu uyo mwicaranye, nk'ubu nzi yuko uyo mwicaranye ari umwansi wawe, ndashobora nshaka kumubabaza, ndashaka kumutuka, ndashaka kumutuka kabirinda, namutuka kansubiza. Muga ndashaka kutamutuka ngatangwa gushimagiza wewe, ndazi ko kanka cyane nkagushimagiza, ewe nakawe uri umuntu mwiza, uri ntore, uragatangaza, uri umuntu we ndagukunda ukwanka yangare, aca yangara ubwo nyene. Ibyo nibyo canke sibyo? Nibyo. Ushaka kubabaza umuntu ushimagiza uwo umwansi wiwe, biramubabaza gusumba kumutuka wenyene. Murabyumva? Nico gituma no bahanura gukomeza igisaya cyo kuninahaza Imana, kuko kuninahaza Imana niko Shetani ja kure. Shetani arashaka kwihangana uri kurayituka, kandi hariho abayituka ngo Shetani Uragowe, Irabumviriza, uvuga amapire niyahera muranuma, nta na kimwe Biyibwira. Mugabo utanguye gushimagiza Imana, utanguye kwininahaza, Shetani ntishobora kuhaguma. Nico gituma igisabisho cyo kwirukana Shetani gikomeye nukuninahaza Imana. Muca mwumva igituma irozari ari igisabisho gihambaye, kuko tuvuga ngo Haninahazwe Imana Data, Mana Mwana, ntiduhengeze Haninahazwe Imana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mwana, haherakanya Haninahazwe Imana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mwana, nasubira kandi Haninahazwe Imana Data, Mana Mwana, Mutima Mwana. Dawe watwese mwe izina ryawe nini nahazwe, ubwami bwawe nibukwira hose, tukama tubivuga. Nico gituma rozari ihambaye kubera ibyo. Murabyumva? Ni kubera icyo
tuguma tuninahaza Imana. Eklezia Katorika yarabitegereye rero, nico gituma dushitse mu isengo dutanguye gusaba, duheje dusaba ikigongwe, ikintu gica ciza ni iki kuninahaza Imana. Nahi amabomba bari karagwa, muravyumva? Na amabomba bari karagwa, naho inzu ziba ziriko zirasenyuka, naho nyamugima turashirijwe juti, turaguhaya, turakuyaga, turagusenga, turakuninahaza, turakenguruza inganje y'agahebuza, we Mukama Mana mwami w'ijuru, Mana data rugira byose, tukaninahaza. Naho ibyo bintu biba biriko birasenyagurika. Kuki? Kuko uwo twemera ni waganze ibihe n'imyaka. Nico gituma burya ukuninahaza nibyo bifise ububasha bwo guhindura ibintu. Bifise ububasha bwo guhindura ibintu. Igisabisho cyose rero kiri mu kuninahaza Imana, kuyitazira, kuyitangarira, kuyitamarira, kirahindura ibintu ku isi. Kirahindura ibintu ku isi no mu bantu, gihereye kubabigira kubagira ico gisabisho bonyene. Mu byihweze rero neza musanga kugira ngo ibintu bihinduke hagati yacu, ni byiza kwijukira urugamba rw'umukama rugirwa mu kuninahaza. Kandi twihweje mu bitabo vyeranda dusanga intsinzi y'agatangaza y'Imana, z'Imana akenshi zabonetse mu gihe abantu batangaje ubunahazwa bwayo. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igihe ya misori itatu yatabwa, ya misori itatu bayita mu nyenga y'umuriro. Muribuka ko ari hano bigeze kubata mu nyenga y'umuriro? Bamaze kubata mu nyenga y'umuriro, iyo misori itatu yacigira iki? Yacitangura kuninahaza Imana. Biratangaje. Nimuhezagira umukama Mana y'abasokuru, nushimagize wongere uhezagirwe imyaka n'imyaka. Nihahezagirwe izina ryawe ryeranda. Aha rero bari mu mbeya z'umuriro. Izina ryawe ryeranda. Nihahezagirwe, nuhezagwe mu ngoro y'ubunahazwa bwawe bweranda. Shimagizwa wongere uninahazwe kuruta vyose mu myaka yose. Nuhezagirwe ku ntebe bakabandanya. Ngo mwaba marayika b'umukama, nimuhezagire umukama. Mwamazi mwese nimuhezagire umukama. Mwangabo zose z'umukama nimuhezagire umukama. Wowe zuba nawe kwezi muhezagire umukama. Namwe mwese nteko zo mwijuru, namwe muriro n'isegenya, namwe muriro n'intuguta, intuguta y'umuntu babari muri yo, namwe mwese ntuguta, nambeho n'intuguta nimuhezagire umukama. Ibintu byose nibyo bari mwari ngo nibihezagire umukama. Byose bihezagire umukama. Byose bihezagire umukama. Aho nuko batsinze umuriro ntiwigeze ubaturira, umumarayika ciyaza arabagwanira, arabakura muri ibyo bintu. Musome mu gitabo ca kabiri, igitabo ca kabiri c'ibyo ku ngoma. Igitabo ca kabiri c'ibyo ku ngoma, igihe ntuzeye umwami Josafati baramukikuje abamoni n'abamowabi baza kumutera, kandi bari isinzi ry'abantu. Nabo abene Israeli n'utuntu dukeyi. Ngo umviriza, abantu bose rero bo mu Buyuda bari bahagaze imbere y'umukama, bari hamwe n'imicuko yabo, abagabo babo n'abana babo. Niho rero umutima w'umukama waza mwishenga. Aha rero ngo bari bafite ubwoba bwinshi, sinabasomeye byose. Umutima w'umukama waza mwishengero hagati, uja kuri Yehaziyeli mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yehiyeli mwene Nataniya umulevi wo muri bene Asafu. Araheza avuga ati, nimwumvirize neza abantu mwese bo mu Buyuda, na mwebwe mu Yerusalemu, nawe mwami Yozafati, nguko uko umukama ababwiye. Ntimuze mutinye, kandi ntimuze mugire ubwoba imbere y'izo ngabo isinzi, kuko iyo ntambara si yanyu ariko ni y'umukama.
ejo nyene muramanuke mubarwanye, ngabo bariko baraduga ku mudugo wa tsitsi, muzobasanga ku mpera y'umubande aharabana n'ubugaragwa bwa Yeruweli. Si mwebwe muzorwana muri ico gihe, muragume mu bibanza byanyu, muhagarare muheze mwirabire urukiza rw'umukama ari kumwe namwe. Murumva umukama avuze ngo urugamba si kwawe, niwe azogwana, ngarabarungitse ngo bahagarare imbere y'abantu. Murumva mwavyumvise? Umukama avuze urugamba si rwanyu ni rwanje, mugabo ngo genda muhangane nabo, genda muhangane nabo. Si mwebwe muzorwana muri ico gihe, muragume mu bibanza byanyu, muhagarare muheze mwirabire urukiza rw'umukama ari kumwe namwe. Muhagarare, ntihavuze ngo mwicare canke ngo muryame canke ngo mubunde. Ewe Yuda nawe Yerusalemu, ntimutinye kandi ntimugire ubwoba. Ejo muragende muhangane, umukama azoba ari kumwe namwe. Yozafati yunamika amaso hasi, abayuda bose n'abana n'ababa i Yerusalemu nabo bakubita inkoro hasi imbere y'umukama baramusenga. Abarevi bo mu Bukehati nabo mu bakorahi barahaguruka bagira ngo bahayagize umukama Imana y'Isirayeli n'ijwi rirenga. Voilà. Baraheza bavyuka kare mu gitondo bagenda mu bugaragwa bwa Tekowa. Bakigenda Yozafati arahaguruka ababwira ati, nimunyumvirize bantu bo mu Buyuda na mwebwe muba i Yerusalemu, nimwemera umukama Imana yanyu muzoshigikirwa, nimwemera abahanuzi biwe muzotsinda. Hanyuma agisha inama igihugu, agena abaririmbyi b'umukama kugira ngo bamuhayagize kubera umwakaka w'ubweranda bwiwe, igihe bazoba bagiye guhangana n'abafise ibigwanisho. Murumva imbere ahashize abaririmbyi, mwavyumvise? Hariho abafise ibigwanisho mugasi bashize imbere, ashize imbere abaririmbyi. Hanyuma ajana inama n'igihugu, agena abaririmbyi b'umukama kugira ngo bamuhayagize kubera umwakaka w'ubweranda bwiwe, igihe bazoba bagiye guhangana n'abafise ibigwanisho. Bavuga bati, nimushimagize umukama kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Mu gihe bari batanguye indirimbo n'amashemezo, umukama ashiraho abibundira bene Hamoni, Abamowabu nabo ku musozi wa Sehiri bari baje kurwanya Ubuyuda, baraheza baratsindwa. Bene Hamoni na bene Mowabu bahagurukira ababa ku musozi wa Sehiri ngo babarigite kandi babahonye. Bahejeje guhonya ababa muri Sehiri, baca basubiranamwo, umuntu wese yica mugenzi we. Nuko byagenze. Kubera iki? Abari imbere baguma ngo nimushimagize umukama kuko ubuntu bwiwe arugwa imyaka yose, nimushimagize umukama kuko ubuntu bwiwe arugwa imyaka yose, nimushimagize umukama kuko ubuntu bwiwe arugwa imyaka yose. Nibyo gusa baguma bavuga. Abaririmbyi bari imbere. Ba bantu abaje gutera Yuda bavuye muri Seyiri, bababonye baca bagenda kubica. Babahejeje bacasubirana mwe wese yica mugenzi we. Nuko baronse intsinzi. Murazi mwese ibyashitse igihe Paulo na Silasi bapfungwa bakijije umugore yishyiziwe n'igishetani. Murabizi igihe bari bapfunzwe mu gicugu bagize iki?
bateye indirimbo zo kwinaza Imana bayishimagiza n'abapfungwa bose babumva. Byagenze gute? Inzira nyiganyiga cyane, imiryango iriyugurura, iminyororo iravudagurika, ibiti bavungiyemo birataragurika. Hari umwe mwumvise yiganyira cyangwa atakamba bani na hajimana. Byumvere neza nawe rero muvukanye. Igihe cyose uhuye n'ibizibiranzira, uhuye n'ibikubuza kuduga, ntutu umwanya mu kwidoga no mu kwidodomba ngo jewe naragowe urumva ngendera. Si umwanya wo guta umwanya widodomba, ahubwo fata inzamba usamirize ininahazwa ry'umukama. Mbere nabo mu nzu wawe bagufashe bose bahamagare uti nimuze tunaza umukama kuko ubuntu bwiwe ari ubw'imyaka yose. Inwa tunaza umukama kuko ubuntu bwiwe ari ubw'imyaka yose. Uzobona ibintu bihinduka, uzocuronka intsinzi. Nguko uko urugamba rw'umukama rugwanwa. Ntirugwanwa no kwidoga no kwidodomba, rutsindwa nyabuna n'abazi gufata inzamba, bagasamiriza inzamba yo gushimagiza no kwinaza umukama. Ingingo ya 3, igisabisho cya Yeriko. Nico kurwana urugamba rw'Imana. N'urugamba rw'umutima ciswe Yeriko kubera mu gihe bene Israeli baduga bava mu Misiri bagomba kwinjira mu gihugu cy'isezerano, impome za Yeriko zarababuza kwinjira. Imana irabereka ingene bazisenyura badakoresheje ibigwanisho. Yozuwe 6 kuva kuri 20 babibasomeye. Mu gihe rero ukwemera kwacu kubangamiwe, mu gihe ibintu bigomba kuniga canke kuzimanganya ubukristo mu bantu, mu gihe ubuzima bw'abantu, n'imiryango bibangamiwe, haba mu ngo, haba ku iparuwasi, canke mu gihe ariko baragwanya ububasha bafise ububasha bw'umwijima ariko baragwanya Imana, mu gihe Sekibi yahagurutse ngo azibire inzira y'abaja ku Mana, mu gihe abakora ibikorwa by'umwijima, abarozi, abakozi ba Shetani, amadini y'ububeshi no kuyobeza abantu vyimonogoje, bene ico gihe ni igihe c'urugamba rw'umukama. Niho rero abakristo bashobora guhaguruka bagakorana bakagira igisabisho ca Yeriko kimara iminsi 7 bafatiye ku byabaye Yeriko. Jean Priya yarigeze kutubwira mu iparuwasi imwe yo muri Benin atamukristo n'umwe yashobora kubatizwa, atamuntu n'umwe yashobora kubatizwa kubera hariho umurozi yari yararahiye ararengwa ko atawuzopfa baye umukristo muri iyo paruwasi yitwa paruwasi muga nta mukristo n'umwe yarahari kuko abiga ngo babatizwe bose baca bahwera. Yapfa kuba atanguye kwiga hamwe yegereje batisima gaca hwera bose atawuvuyemo. Jambre yatubwiye mbere ko hari n'apatiri bahaza bakagwaragurika bakamana ibigwara umwanya wose. Umunsi umwepiskopi aramenya umupatiri amenyereye kugwana urugamba amurungikayo. Uwo mupatiri ashitseyo abakristo baramubwira bati uzu tubabarire Imana turayikunda kandi tuzoyisenga mugabo ntudusabe kubatizwa kuko ngaho witegura ibatisimu aca hwera. Arabaza ati ni kubera iki? Ati ni kubera umurozi aba hariya
niwe aroga umuntu wese agira abatizwe mugabo utabatizwe ntaca kugira twe rero kugira tube turadundega twahisemo guheba ibyo kubatizwa ariko tuzosenga kandi tuzobwira abo tuzobikora mugabo ntudusabe kubatizwa. Patira ati sawa handangire neza abana baramurangira neza bamurangira ntitugojana aragenda arashika kuyo murozi ati ni wewe wabuje abantu kubatizwa muri paroisse ngo chamwisha ngo c'est moi le maître ici je ndi Segaba nawati Segaba si wewe Segaba ni Yesu Kristo je ndi Segaba ati ndaguhanura ahubwo hinduka nawe wahandi hozokabona aho ni ngo kunyubahuza ahubwo ntandwi zibiri uzomara mviraho ati ndagiye mugabo utihanuye ngo wemere Yesu Kristo uragowe ati rarigira acatumako abakarismatike batangura Jeriko ku munsi w'indwi basanze yumuye mu buriri none gushika abantu barabatizwa. Ikizibiranzira carahavuye nta kintu na kimwe Imana igera umutwe kibuza abana bayo kuduga n'umwana wawe w'ikinagira mutanga ntimubizi none uyo niwe yoreka gutanga kugira tuduge ntaci Imana data igera umutwe n'umwana wawe w'ikinege iramutanga uyo rero si Imana yabigize yishwe n'ivyiwe kuko ibishetani iyo ubirungitse ahantu bikagaruka byakubititse byihorera kuri inde kuri wowe nyene uwo rero ibyaciye bimuniga. Imisi yose rero hariho ubwami bw'Imana bubangamiwe ubuzima bw'ukwemera imibano y'abantu imigenzo myiza n'imibano y'abantu bibangamiwe ico gisabisho nico kugira ingene kigigwa gisabisho kimara kigigwa mu kuninahaza Imana nta usaba nta utakamba nta wambaza ubona ko hariho abantu b'abahinga usanga naho igisabisho ko bari kuninahaza agerageza agashyiramo utuntu mukama ndakuninahaza kubera umuntu ari mu bitaro kugira ngo yumve nyine yoshyiramwo umuntu ngo ndakuninahaza kuko abasuma bankoze mu mufuko bakantwara utwanje twose nibyo kuninahaza ahubwo uraninahaza Imana kubera izo gutungira ubuzima mugasi kubera kuzosuma gukoze mu mufuko sava no kuvuga uko kuraba ibintu ubuze bikure mu bwenge igisesho cy'ukuninahaza cya Yeriko nta uraba ibyo tubuze murabyumva nta uraba utuntu twiwe nta uraba utuntu tubuze nta uraba utugorane ngo ndakunaza mukama kuko uzotsinda abantu batwanka ndakunaza mukama kuko uzohava ukura mukaga aba bantu ngo ndakuniza mukama kuko uzozana igitoro ndakunaza mukama agaca urumva ubwenge bwose aho gutangarira Imana buri ku bintu babuze murabyumva ndakunaza mukama kubera naho tutagira amatara ni wowe uri umuco w'isi nta kintu cyo gutamarira Imana kirimwo ubwenge bwose buri ku bintu abuze ku bintu abuze ico gisabisho nta bubasha kigira murabyumva nta bubasha kiza ngo kigire kuki umuntu ari karaba ibyabutse mu bisanzwe ariko ariganyira mugabo akarondera uburyo ubuhinga bwo kwiganyira kundi. Igisabisho ca Yeriko ubwo buntu bwose bubuze n'ubusa nta kubwiyumvira murabyumva turatangarira Imana tugatamarira iyo Mana ni Imana nziza ni Imana nkuru ni Imana nyeranda ni Imana nye n'ububasha ni Imana ishobora byose mbere nkaraba ibyiza yakoze nkayininahaza ku byiza yakoze nkayinahaza ku byiza nkayininahaza ku mugambi ifise ku bantu
nukuraba Imana ubukuru bwayo, ubwiza bwayo, bweranda bwayo, ububasha bwayo, bunahazwa bwayo, ibitangaza byayo, igihagararo cyayo, iteka ryayo. Nibyo byo kuraba, apana gusubira kuraba utuntu ubuze, kuko ugiye kuraba utuntu ubuze ntubuki gisabisho nikiba kikibayimwe ububasha. Murabyumva? Nimushimagize Umukama kuko ubuntu bwiwe ari bw'imyaka yose. Aba babivuga bari imbere y'abansi, nta n'iby'ingwano bavuga, bashimagiza Umukama gusa kuko ubuntu bwe ari bw'imyaka yose. Murumva? Mwabumvise aba bantu? Nagatangaza. Muri icyo gisabisho rero nta gusaba, nta kwambariza, nta gutakamba, nta kuraba ibibuze, nta kuraba ibyo dukenye, nta guma ku byifuzo by'iwawe cyangwa ku ngorane z'iwawe. Ibyo byose ibagira, ufate ko washyitse mu ijuru. Sava? No mu ijuru uzokenera igitoro. Fata ko washyitse mu ijuru uri kumwe n'abamarayika n'aberanda, mutangarira Imana, muyitazire, muyininahaze. Ibyo nibyo biheza bigahindura ibintu. Murabyumva? Nibyo biheza bigahindura ibintu, kuko uko dutangaza ububasha bw'Imana niko bwiserura, uko dutangaza ubunahazwa bw'Imana niko bwiserura, uko dutangaza ukuri kw'Imana niko uko kuri kuza kugakuraho umwijima, uko tutangaza inganji y'Imana niko izindi nganji zose za sekibi zisanzagurika, kandi tutanazirabye, tutanazivuze. Sava? Aho rero ndahashimitse kuko hari abantu batazi icyo arico kuninahaza, ko ari ukwihweza Imana no kuyitangarira no gutangarira ibyiza byayo no kubitangaza. Nta ushiramwo rero gusaba, gutakamba, kwambariza, oya, guhayagiza Imana, kuyishemeza, kwininahaza, kwera intsinzi yayo, ubukuru bwayo, ububasha bwayo, dukoresheje mbere n'indirimbo, amajambo twohejwe na Mutima, canke amajambo dusanga mu mazaburi. Amazaburi arakomeye cyane muri bene icyo gihe, kuko amazaburi ni inspiré par l'Esprit Saint, ariko natwe Mutima arashobora dukoresha. Amazaburi avuga ubweranda bw'Imana, intsinzi y'Imana, ubukuru bw'Imana n'ububasha bwayo. Ngici gisabisho ingene kigigwa, intambwe zacu. Ubwa mbere, agacere gatoyi kugira ngo umwe wese yerekeze umutima ku Mana, kuko burya kubanza kugira agacerere no guha Imana ikibanza. Hanyuma tugatangura tukaninahaza. Iyo Yezu aza, kuko kenshi ni byiza kugira igisabisho, hariho isakaramentu ryeranda, Yezu ari mu sakaramentu ryeranda, birashigikira gose cyo gisabisho, ariko bose ntibabironkera uburyo. Muri ico gihe uca batangura kuninahaza isaha yose, kandi bahagaze keretse urwaye. Imana yavuze ngo mugende muhagarare. Mwabyumvise? Muhagarare imbere yabo. Bahagaze. Ariko hoho ntibari bahagaze gusa, batambukanishaka n'ubutwari, batambukira Umukama. Igisabisho kimara isaha yose abantu baninahaza bahagaze. Intambwe ya gatatu, gusoma ijambo ry'Imana, ari ryo rigiba basomeye ryo mu gitabo cy'umuhanuzi nako igitabo cya Yozuwe, kigabane cya 6 kuva kuri 1 gushika ku 20. Yozuwe 6 kuva kuri 1 gushika ku 20. Intambwe ya 4, kurimbira hamwe izaburi 145. Inge nkuninahaza Mana wa mwami wanje, Mana mfise. Murayibona? Iyo zaburi bakayiririmbira hamwe. Intambwe ya 5, kwakira umuhezagiro. Aho ni iminsi 6 ku munsi w'indwi. Baririmba iyo zaburi inshuro 7. Kwiririmba kumbure byoteba, baraheza bakayivuga inshuro 7, bakayigira inshuro 7, bakayiririmba ku inshuro ya nyuma, kuko baririmba birateba cyane. Kandi nibayobwa iri jambo ry'Imana nta urisigura. Mwabyumvise? Ijambo ry'Imana ntirisigurwa.
oya bacatangura kugira izaburi buno nyene bakayiririmba umunsi w'indwi bayigira inshuro indwi kandi bakaza baracisha murongo w'ishapure muri izo nshuro indwi sava hagati y'izaburi n'iyindi no kuyisubiramwo rindi bacishamwe umurongo w'ishapure. Ni vyiza mbere ko ababishobora babiri nabirekuriwe barashobora no kwisonzesha igice c'umunsi no kuvuga nk'uwahora arya gatanu ku munsi akarya nka gatatu gusa, agakuramwo rimwe canke akajya kane canke agakuramwo kameme kugira ngo yiyime ikintu ashobore gukabura ubwenge bwo kwereka Imana, kandi murazi ko kwisonzesha biri mu rugamba. Ico gisabisho kandi kimara iminsi indwi ikurikirana kandi cama gitangura kuri ya saha nyene, iminsi indwi ikurikirana gitangura kuri ya saha nyene. Ngivyo rero by'ico gisabisho bishobotse ko kigirwa imbere y'isakamungeranda ni byiza, ariko bidashoboka ntaco barakigira imbere y'umusaraba, imbere y'ijambo ry'Imana. Ibyo ari byo byose Yezu Kristo tumuhamagaye acaza kuko aho babiri canke batatu bakoraniye ku izina ryiwe abari hagati yabo. Inzamba rero ko umushemezi imaze gutangura nawe aca ububasha bwiwe muca mu bwumva. Ngico rero igisabisho ca Yeriko nguko n'ingene kigirwa. Ndabipfurije rero kugwana urugamba rw'umukama neza nk'uko umukama Yezu Kristo yarudutangurije kandi aguma turongora muriko. Umukama Haninahazwe.